formation hanyuma rero baratubwira ko bazoduha ikibazo ndaza ndabibwira pasiteri nti jewe rero ngo munsengere ngiye gukora ikibazo aransengera arambwira ati genda kandi uzongwanda hanyuma rero naragiye ndakora ikibazo nkoze ikibazo harashitse umunsi umwe profeta aravuga ati ngira ndabasiga amavuta y'abavugisha arayadusiga hanyuma ati umuntu wese akayivugishwa jewe rero muri uwo mwanya navugishijwe ku bintu bibiri kimwe uyu munsi cyakoretse hanyuma uwo munsi naciye mvugishwa nti ubu nyene ndategetse ngo certificat yanje ibe sinye ntibyarinze no kuvuga ngo bizobeje duhereje gusenga ubwo nyene nshitse imbere y'umuryango naciye numva telefone bampamagara ngo ejo uzotondeka ndatonda nsanga byabaye nk'uko pasiteri yabivuze imana ihabwa icubahiro akazi narakaronse sindagatangura kubera yuko turindiriye ko bere bidusinyira ariko ndagafise mu izina rya Yesu namufise intahe yanje mwese yakire kandi mumenye ko ngaha hari imana ikora ikomeye kandi ihambaye imana ihabwa narimbushe narisiga umubiri wanje umeze nk'ishashe nta ngufu nari mfise nta kintu nashobora gutora kandi naguma afata imiti kandi narya indya zitandukanye mugabo ico gihe hari mu 12 niho navyumva ndagenda ngiye umukozi w'Imana hari hariya mu Gatoki nyene yarasengera burya ayo mazi mwumva arafise akamaro ayo mazi ndayafata ndayanwa hama ico byakoze uwo munsi acarampa n'amavuta ajya amavuta arayampa ndayanwa hama uwo munsi acavuga ati rero abagore ngaha mwese mugwaye ingwara zidakira ati ejo kuwa kane mwirirwe muhira mugabo kuwa gatanu muce muza kuyipimisa mugabo kubera nanje nari navuye muhira ndabyizeye kubera ubwo inda yari yuzuye yakuma yuzuye ukamenga mfise imbani ubwo muri uwo mwanya inda yahoshe ndavyumva nkiraho kushengera hama burya anye niho abivuze ati rero kuwa gatanu muze kwipimisa muri aba bagwaye ingwara zidakira bukeye kuwa gatanu nca ndamanuka Bujumbura gukoresha amayegizame manuje muganga yahora nkurikirana arapima acambwira ati Elizabeth ingwara ya diabete yakize amena nimumpera amashimana amena hamansha ndamubaza kubera ubwo nahora ngura imiti nayifata amezi 3 toya eti narinze kugura imiti ngo yanguraba ngo ntayukigwaye ngo diabete yaheze burya rero niho nyene kuko hari ibintu byari byarambashe no mu maguru ntibyakunda ko ngenda nama ngira mu muduga mugabo uwo mwanya nyene abingiye kuko na nyamuganga byaramuryohe n'ukuri acarampa akanoti kagashimwe amasharambaza ati none Elizabeth we wakize gute ndamubwira ati je nakiriye mu masengesho mu myaka 6 ngo warurushe tego narindushe burya anye kugira niyumvirize nyene ko numva nakize nashiye nduga n'amaguru zishe hajya kumbuze kumva kwa gasore niho nicara nyene ndashima Imana ndumva neza nyene ko ifise intege zo kugenda ico gihe umukozi w'Imana yarafise igikorari nyene hajya mu Gatoki ndahasha ndamushinda mwereka acambwira ati wakize burya rero guhera ico gihe muri 2018 zari mu mpera zawo mu 12 ubu ndarima neza nkumva nta ngorane nimwe mfise inda yarahoshe ingufu ndazifise mpaye ngenda nemye ndikorera ingorane naguma mfise aha kwizosi nta nimwe mfise hama ikindi gitangaza nabonye ngaha anye muri iri shengero nyene nari mfise ingorane y'amaso ubwo nari nahumye sinabona muri nyama nari maze kwambara imyambaro y'amarori 3 uwa kane ubwo yasengeye nari namaze kwipimisa amarori nayasizeyo bari banyandika ajya amarori azimvye burya nasizeyo France burya sengeye numva nakize 20 nashiye ndayaheba sinabaye nkiza kuyatora ubunye ndakwiziza umwaka n'amezi aya 3 mubona amaso ndabona ndandika ndasoma igitabo ntagorane nimwe mfise watekeyeyo ega mahera nashiye ndaheba no kwati ni mu mpera amashimana